Turabaramukije amahoro y'Imana bwoko bw'Imana nzima. Iyi saha na kano kanya turanezerejwe na kano kanya keza ko gusangira ijambo ryayo. Turabahaye kaze kugira dusangire rino jambo ry'Imana. Ubugira kandi turanezerejwe n'umwanya mwiza Imana ituronkeje. Ubugira kandi dusangira n'amajambo y'Imana tubona mu Banyefeso igice ca 3 guhera ku murongo wa 14. Haravuga hati: nico gituma mfukamira Data wa twese, uwo imiryango yose yo mw'ijuru n'iyo mw'isi yitirirwa, ngo abahe nk'uko itunga ry'ubwiza bwiwe riri, kuremeshwa n'ubushobozi imbere mu mitima, mubihawe na mpwemu wiwe. Kristo abe mu mitima yanyu kubwo kwizera, kugira ngo mugize imizi ishinzwe mu rukundo n'amabuye y'itanguriro agubatswemwo, mugire inkomezi zibashoboza gutahurira hamwe n'abera bose uburebure bw'ubwaguke n'ubw'amakika n'ubw'igihagararo n'ubw'amajepfo ubwo ari bwo. Mumenye urukundo rwa Kristo ruruta uko rwomenywa, ngo mubone kunengeserezwa mushitse ku kunengesera kw'Imana kose. Umurongo wa 20 nawo uratubwira uti: nukwishobora gukora ibirengeye cane ivyo dusaba n'ivyo twiyumvira vyose. Umurongo uratubwira uti: nukwishobora gukora ibirengeye cane ivyo dusaba n'ivyo twiyumvira vyose, nk'uko ubushobozi bwayo budukoreramwo buri. Icubahiro kibe icayo mw'ishengero no muri Kristo Yesu, kugeza ku buzukuruza bose b'ibihe bitazoshira. Amen. N'aya majambo y'Imana twumva twosangira ati: Imana ishobora gukora ibirengeye ivyo tuyisaba, kuko ibizi ivyo dukenye n'ivyo twiyumvira. Birya usaba irabirenza mu kuguha imihezagiro. Ishobora kuduha ibirengeye ivyo tubisaba, kuko ibizi ivyo dukeneye. Ni Imana itwitayeho, ni Imana tuzigama ku musi, ni Imana itugirira neza uko bukeye uko bwije. Ndumva ata kintu na kimwe co gutandukanya n'urukundo rwa Yesu Kristo. Ndumva ata kintu na kimwe co gutandukanya. Uwo murongo wa 20 niwo ubivuze neza. Nukwishobora gukora ibirengeye cane ivyo dusaba n'ivyo twiyumvira vyose. Ati ishobora gukora ibirengeye cane ivyo dusaba n'ivyo twiyumvira vyose, nk'uko ubushobozi bwayo budukoreramwo buri. Icubahiro cose kirushirize kuba ic'Imana. Ubugira kandi n'Imana ikwitayeho,
ni Imana ikuzigama ku munsi ku munsi, ni Imana ikugirira neza uko bukeye uko bwije. Umwe niwe yaririmbye avuga ati twaragwaye uradukiza Mana, ngo tubuze ivyo kurya ngo waratugaburiye, tubura ivyo kwambara urabiduha. Reka icubahiro cose kirushirize kuba ic'Imana ubugira kandi. Ni Imana ikwitayeho, ni Imana ikuzigama ku munsi ku munsi, ni Imana iturinda. Uwundi nawe yararirimbye avuga ati iyo Mana twizigiye irashoboye vyose, nta kintu na kimwe kiyinanira. Ni Imana ata hantu na hamwe itagukura, aho woba uri hose, ibibazo vyose woba urimwo, ni Imana ishoboye kubigukuramwo. Uyizigire uko bukeye uko bwije, nayo izokugirira neza, nayo izotugirira neza uko bukeye uko bwije. Hari Imana ituzigama ku munsi ku munsi, niyo Mana dukwiye guha amashimwe, niyo Mana dukwiye guhimbaza, niyo Mana dukwiye gutazira uko bukeye uko bwije. Izaburi y'103 nayo iratubwira iti mutima wanje himbaza Uhoraho, namwe ibimbamwo vyose muhimbaze izina ryiwe ryera. Mutima wanje himbaza Uhoraho, ntiwibagire ivyiza yakugiriye vyose. Niwe aharira ibigabitanyo vyawe vyose, agakiza indwara zawe zose, agacungura ubugingo bwawe ngo ntibuje mu mahonero, akakwambika imbabazi no kugirirwa neza nk'igitsibo, agahaza ubukambwe bwawe ivyiza, agatuma usubira mu busore busha bumeze nk'uko inkukuma. Ni Imana itwitayeho, ni Imana itugirira neza. Imana iyo uyizigiye, naho woba ushaje igusubiza mu busore, uriyubura ikaguha inkomezi nsha. Ni Imana ikora ibitangaza, ni Imana ata kindi kintu na kimwe twoyigereranya nayo. Ndumva ata kindi kintu noguhamagarira isana kano kanya, noguhamagarira kuyicira bugufi uko bukeye uko bwije, nayo ikabona kukugirira neza. Ati mutima wanje himbaza Uhoraho, namwe ibimbamwo vyose muhimbaze izina ryiwe ryera. Mutima wanje himbaza Uhoraho, ntiwibagire ivyiza yakugiriye vyose. Niwe aharira ibigabitanyo vyawe vyose, agakiza indwara zawe zose, agacungura ubugingo bwawe ngo ntibuje mu mahonero, akakwambika imbabazi no kugirirwa neza nk'igitsibo, agahaza ubukambwe bwawe ivyiza, agatuma usubira mu busore busha bumeze nk'uko inkukuma. Uhoraho akora ivy'ukugororoka, agacira imanza impahazwa. Yamenyesheje Mose inzira ziwe, ibikorwa vyiwe yabimenyesheje Abisirayeli. Uhoraho yuzuye imbabazi n'umunyabuntu, ateba kuraka, agira ikigongwe cinshi, ntazokwama ahana, ntahorana uburake imisi yose. Ntiyatugiriye ibihwanye n'ivyaha vyacu, ntiyadushubirije mu nkoko ibihwanye n'ibigabitanyo vyacu. Nk'uko ijuru ryitanguye isi, niko ikigongwe
agirira abamwubaha kingana. Ati nk'uko ijuru ryitanguye isi, niko ikigongwe agirira abamwubaha kingana. Nk'uko iburasirazuba hitanguye iburengerazuba, uko niko yashize kure ibicumuro vyacu. Nk'uko se w'abana abagirira akagongwe, niko Uhoraho akagirira abamwubaha. Ko azi iremwa ryacu, yibuka ko turi umukungugu. Umuntu we iminsi yiwe ni nk'iy'ivyatsi, nk'ishurwe ryo ku musozi, niko yamuza. Kuko umuyaga uricako, rikaba rishize ahantu haryo, ntiharimenye ukundi. Ariko imbabazi Uhoraho agirira abamwubaha zahereye kera hose, zikazoshitsa ibihe vyose. Kandi ukugororoka kwiwe kuzoshitsa no ku buzukuruza babo. Niko agirira abitondera isezerano ryiwe, bakibuka ivyagezwe vyiwe bakabikora. Uhoraho yahamamangiye intebe yiwe mw'ijuru. Ndumva natwogeza ngaha, n'amajambo meza cane, amajambo atwereka ukuntu Imana imeze, ukuntu Imana igirira neza abayikunda, ukuntu Imana igirira neza abayijako. Numva ata kintu na kimwe co gutandukanya n'urukundo rw'Imana. Numva ata kintu na kimwe co kubera intambamyi mu buryo bwo kubaha Imana. Reka icubahiro cose kirushirize kuba ic'Imana ubugira kandi. Aho uri hose, ndumva wofata akanya keza ko gucira bugufi Imana, nayo kugira ngo igushire hejuru mu gihe gikwiye. Iyi saha na kano kanya, twariko turasangira n'amajambo y'Imana. Hari ico wakuyemwo, ugire ingingo ufashe imbere y'Imana, nayo irakubera inyishu muri vyose. Aho uri hose, ndumva ataco gutandukanya n'urukundo rwa Kristo Yesu. Ndumva ataco kubera intambamyi mu buryo bwo gukunda Imana, mu buryo bwo gukorera Imana. Reka icubahiro cose kirushirize kuba ic'Imana ubugira kandi. Ndabashimiye mwewe mwemeye kubana nacu muri kano kanya twari turimwo k'ijambo. Icubahiro n'inganji bishirize kuba ivy'Imana ubugira kandi. Imana yo mw'ijuru ishirize kubazigama. Imana yo mw'ijuru ishirize kugumana namwe aho muri hose, ibaha ico umutima wanyu wipfuza. Murakoze, mugire ibihe vyiza.